Mwaramutse namwiriwe kuri mwebwe mwese musize mukurikirana ibiganiro vya Ganawe TV bivanye naho muherereye twizera kandi ko mumeze neza cyane twongera kandi tubaha nikaze mu kiganiro cyacu inkino cyo kuno munsi wa gatatu genekerezo rya 21 kwezi n'ukwa mbere ibihumbi 2026 makuru inkino rero yacu uno munsi turaza kuba duca cyane ari naho tuza kuba duhagarara ni mwihiganwa rya UEFA Champions League aho bari bageze ku ndwi igirindwi aho haraye habaye rero inkino turaza kuba duca muri izo nkino turaba inkino zari zihari uko vyaje kuba bigenda aho imigwi imwe yaje kuba yigenza neza iyindi biza kuba bitayigendera neza turaza kuba turaba rero iyo migwi iyo ariyo ariko kandi sizo nkino zonyene zitekekanijwe nuno zari zihari nuno musi ziraza kuba zibandanya kandi muri UEFA Champions League nazo nyene turaza kuba tuzibabwira rero ayo namwe n'ayandi tubafitiye muri kino kiganiro cyacu ni musangwe ikaze muri UEFA Champions League rero nkuko twababwiye bari kundwi igira indwi y'iryo higanwa aho rero haraye habaye inkino nyinshi zigiye zitandukanye ni Club Bridge yakinye kare masaha kare ya saa 11:30 iza kuba itsinda umugwi wa Kairat ibitsindo bigera kuri 4-1 nayo Bodo Glimit equipe kuva muri Norvege iza gutsinda umugwi wa Manchester City ibitsindo bigera kuri 3-1 Arsenal itsinda Inter de Milan ibitsindo bigera kuri 3-1 Copenhagen itsinda Napoli igitsindo kimwe ku kindi Olympiacos Ropire kuva muri Greece itsinda umugwi wa Bayer 04 Leverkusen kuva mu Budagi ibitsindo bigera kuri 2-0 Real de Madrid bari kumwe na Alvaro Arbeloa baje kuba bigenza neza batsinda umugwi wa AS Monaco ibitsindo bigera kuri 6-1 Sporting do Portugal itsinda umugwi wa Paris Saint-Germain ibitsindo 2-1 Tottenham Hotspur ya Thomas Frank baza kuba batsinda umugwi wa Dortmund ibitsindo 2-0 nayo Villarreal iza kuba itsindwa rero n'umugwi wa Ajax d'Amsterdam izo nizo nkino zari zitikanijwe ku munsi wejo w'indwi igirindwi muri UEFA Champions League ku munsi wa kabiri izo nizo nkino zari zihari Real Madrid rero nyuma yo gutsinda umugwi wa AS Monaco ibitsindo bigera kuri 6-1 n'umusore Kylian Mbappe ubona ko akomeje gushiraho cyangwa se kugomba gukuraho amateka hamwe n'abandi Kylian Mbappe rero akaba yaciye akwiza ibitsindo bigera kuri 11 amaze kubatsinda muri no higanwa rya UEFA Champions League no mwaka mu nkino zigera kuri zitandatu zonyine amaze kuba kino no mwaka Kylian Mbappe ubu tuvugana niwe meilleur buteur cyangwa mukise amaze kuba yinjiza ibitsindo vyinshi muri no higanwa rya UEFA Champions League aho amaze kwinjiza ibitsindo bigera kuri 11 mu nkino zigera kuri zitandatu Kylian Mbappe rero akaba ari kariruka inyuma y'agahigo kashizweho n'uwitwa Cristiano Ronaldo yatsinze ibitsindo bigera kuri 17 muri UEFA Champions League akaba ari umukinnyi yaramaze kuba atsinda ibitsindo vyinshi muri rino higanwa mu mwaka umwe rero Kylian Mbappe mu nkino zigera kuri 6 akamaze kuba yinjiza ibitsindo 11 mbega Kylian Mbappe azoshobora kuba kuraho ko nagahigo ka Cristiano Ronaldo no kurindira tukaraba iyo bigiye kuba biherera ariko kandi Kylian Mbappe nyuma yo gutsinda ibitsindo bigera kuri 2 ku munsi weje mu rukino bahura na Monaco Kylian Mbappe yaciye anganya ibitsindo amaze kwinjiza muri UEFA Champions League n'uwitwa Shevchenko amaze kuba yatsinze ibitsindo 67 mu nkino 142 we yamaze kuba ahagarika ivyo gukina umupira w'amaguru Edin Dzeko nawe afise ibitsindo 67 mu nkino 160 ariko Kylian Mbappe ubona ko akwije ibitsindo 67 mu nkino 95 umukinyi Vinicius Junior nawe nyuma yo ku munsi wejo atanze assist zigera kuri 2 ni uyu musore Vinicius Junior umunya Brazil akaba ari hafi yo gukuraho agahigo ka Cristiano Ronaldo ko kuba umukinyi amaze gutanga amapasi avamo ibitsindo menshi muri UEFA Champions League nk'umukinyi wa Real Madrid aho Cristiano Ronaldo aza ku mwanya wa mbere n'amapasi agera kuri 31 agakurikirwa rero n'uwitwa Vinicius Junior
yatanze assist ku munsi w'ejo zigera kuri zibiri, afise ama pass decisive canke se ya mipira ivamo ibitsindo agera kuri 28, akaba yaraye rero asumbije uwitwa Karim Mustafa Benzema, ubona ko rero mumateka ya Real Madrid uwitwa Vinicius Junior abaye meilleur passeur canke se umukinyi wa kabiri amaze gutanga imipira myinshi ivamo ibitsindo mu mugwi wa Real Madrid no muri no higanwa rya UEFA Champions League. Nyuma y'urwo rukino kandi uwitwa Vinicius Junior aje kuba atangaza yuko atagiye kuva muri no mugwi wa Real Madrid, ahubwo yifuza kuyikinira cyane imyaka itari mike agafasha uno mugwi. Rero no kurinda twaraba nimba Vinicius Junior yoba agiye kuba yongereza amasezerano muri no mugwi wa Real Madrid, nyuma yuko vyagiye biravugwa ko ashobora kuvamwo akagenda, nyuma yuko batari bafitanye umubano mwiza n'uwitwa Zabi Alonso. Rero ni Vinicius Junior ku munsi w'ejo vyanagaragaye cyane ko yishimiye no mumenyereza Alvaro Arbeloa nyuma yaho atsindiye igitsindo, ubona ko yirutse kuryoherwana igitsindo no mumenyereza wa Real Madrid mushashi no musahari vy'imfata kibanza, aho yagiye aranamugumbira. Kimwe mu bintu biriko birerekana ko Real Madrid yishimiye cyane no mugabo, na cyane ku ruhande rw'abakinyi ubona ko bariko baranezerwa cyane no mumenyereza wabo. Rero ni Vini nyuma y'ugo rukino mwitangazamakuru yaje kuba amenyesha yuko yipfuza kuguma mu mugwi wa Real Madrid igihe kirekire, kandi yiteguye gutanga ivyo ashoboye vyose ku bw'uno mwambaro buno mugwi yambaye. Rero no kurinda twaraba vy'ukuri mba Vinicius Junior nawe yo bagiye kuba yongereza amasezerano muri uno mugwi wa Real Madrid. Ariko kandi n'inyuma ya runo rukino Guardiola bahuje no mugwi wa Monaco, Vinicius Junior aje kuba abazwa n'abanyamakuru ku bijanye no kuba yarakomewe induru n'abakunzi b'umugwi wa Real Madrid mu rukino rwo mu ndwi iheze bakina n'umugwi wa Levante muri La Liga. Vinicius Junior nk'umuntu avuze ati je ndabitahura abafana agashavu kabo, ndagatahura ababarisha amatika zimvye baje kuturaba, atariko turabakeneye ubufasha bwabo n'umukinyi wa 12 iyo baturi nyuma natwe tuba dufise gukora vyinshi. Rero ni Vinicius Junior ubona yuko nubwo vyashitse agategwa induro agahamagagwa cyane n'abafana mu zomera, ariko ubona ko nawe ku ruhande rwiwe arabitahura cyane. Iyindi nkuru kuri Vinicius Junior nuko nyuma yo gutsinda rege itsindo ku munsi w'ejo yaje kuba yinjira mu mateka y'abanyabrazil, amaze kuba batsinda ibitsindo vyinshi muri UEFA Champions League, aho uwitwa Neymar Junior afise ibitsindo bigera kuri 43 amaze kuba atsinda muri UEFA Champions League. Uwitwa Ricardo Kaka nawe afise ibitsindo bigera kuri 30 muri UEFA Champions League amaze kuba atsinda. Ariko kandi ni Vinicius Junior nawe yamaze kuba kwiza ibitsindo bigera kuri 30 muri UEFA Champions League. Rivaldo mwese muramuzi cy'imigwa za Barcelona nawe nyene afise ibitsindo bigera kuri 27. Rero ni Vinicius Junior ubona ko nawe nyene amaze kuba yinjira mu mateka y'abanyabrazil, amaze kuba binjiza ibitsindo vyinshi. Arsenal nayo ubona ko ibandanya kwitwara neza muri no higanwa rya UEFA Champions League. Arsenal ikwije amanota agera kuri 21 kuri 21, inkino indwi zose yazitsindiye icyarimwe, yinjije ibitsindo bigera kuri 20, yinjizwa ibitsindo bigera kuri 2. Ino equipe rero ya Arsenal twavuga ko ari nk'ubutumwa iriki yatanga cyane ku migwi yo ku mugani wa buraya, na cyane ino migwi ikomakomeye. Vy'ukuri biragaragara ko umugwi wa Arsenal uriko urashaka gutwara igikombe cya UEFA Champions League vyanka bikunda. Mu mwaka weze mwarabonye ko umugwi wa Arsenal wagarukiye muri kimwe cya kabiri cya UEFA Champions League mu mwaka weze, ariko kandi tuko turaba ningene equipe iriko iritwara neza n'umusaruro iriko yaronka, ubukomezi iriko irerekana muri UEFA Champions League ni ubukomezi budasanzwe. Mbega twizere yuko uwitwa Michael Arteta ari kumwe n'abana basore biwe aba Declan Rice, aba Bukayo Saka, ba Victor Gyökeres ko ashobora gutanga igikombe cya UEFA Champions League Arsenal itigeze itwara mu mateka, nka equipe ikomeye yubatse izina cyane muri England Premier League. Mbega ni Arsenal yobegiye kuba igitahukana, ariko biri kose umugwi wa Arsenal numwe mu migwi ubona yuko ifise amahigwe yo gutahukana kino gikombe, dufatiye kukuntu iriko ritwara na cyane muri no myaka ibiri iheze. Rero nakazi keza twavuga kayo karakogwa nuno menyereza Michael Arteta nyuma yaho rero ku munsi w'ejo aje kubatsindira
umugwi wa Inter de Milan, umwe mu migwi ifise defense ikomeye cyane, ariko ubona ko yaje kuba ayitsinda ibitsindo bigera kuri 3-1. Paris Saint-Germain, le tenant du titre, uwaheruka kuba atwara Champions League mu mwaka weze ari wino mugwi wa Paris Saint-Germain, aho ubona ko umunsi w'ejo bataje kuba boroherwa, baza kuba batsindwa n'umugwi wa Sporting Club de Portugal ibitsindo bigera kuri 2-1. Ariko kandi nukurinda twara nimba ino Paris Saint-Germain nayo ba igiye kubigaruka vuba ikatwiyereka, ariko ubona ko nayo yaraye itangajwe nuno mugwi wa Sporting Club de Portugal. Rero no musore azwi ku izina rya Suarez yaciye mu mugwi za Marseille, ubona ko ku munsi w'ejo ari yaje kuba yinjiza umugwi wa Paris Saint-Germain ibitsindo bigera kuri 2 wenyene, maze biza kuba binatuma atogwa nka homme du match, umukinyi yaranze urukino. Club ya Manchester City nayo ibintu ntivyoroshe na gatonya, nyuma yo gutsindwa n'umugwi wa Manchester United muri derby Manchester muri weekend tuje kuba turangiza ku munsi wa gatandatu. Manchester City na Pep Guardiola ubona ko ibintu bitoroshe na gatonya, aho baraye batsinzwe n'umugwi wavuye muri Norvege, umugwi wa Bodo Glimt ibitsindo bigera kuri 3-1. Rero umugwi wa Bodo Glimt gitangaje nuko ari rwo rukino rwabo rwa mbere mu mateka bitabira UEFA Champions League baje ko batsinda. Ubwo rukino rero rwabo rwa mbere batsinzi, canke iyo ntsinzi yabo ya mbere bayironkeye ku mugwi wa Manchester City. Rero ubona ko imihanda ikomeza kunyerera ku ruhande rwa Pep Guardiola n'umugwi wiwe wa Manchester City. Rodri, umukinyi Rodri rero ku mugo rukino umugwi wa Bodo Glimt waje kubutsindamwo umugwi wa Manchester City ibitsindo bigera kuri 3-1. nuko umukinyi Rodri yaje kuba yerekwa ikarata itukura, ikaba ari n'aba ikarata itukura ya mbere no mukinyi Rodri Ballon d'Or wa 2024. uno mukinyi rero yaje kuba ahabwa ikarata itukura, gutyo binatuma iba ikarata ya mbere ahawe muri UEFA Champions League. Kuva yagayikina yaciye muri za Atletico Madrid arakina, muri Manchester City arakina, aho hose nta karata itukura yabwigere aronka muri UEFA Champions League. Rero niyo karata yiwe ya mbere aje kuba ahabwa muri rino higanwa. Iyi ni nkuru twabwira nuko umugwi wa Villarreal nyuma yo gutsindwa n'umugwi wa Ajax d'Amsterdam ibitsindo bigera kuri 2-1, ni Villarreal rero yamaze kuba iva muri UEFA Champions League, yamaze kuba ikugwamwo, ikaba itakigiye kuba ibandanya. Nyuma yo gusohoka mu mugwi wa FC Barcelone agiye nkinizanya umugwi wa Girona, uwosundi nikizigenza umugwi wa FC Barcelone uno mugabo Marc-André ter Stegen uno munyegori. Rero gushika muri kano kanya kizigenza nimero 1 basigaranye umugwi wa Barcelone, agiye kubafata igitambara nka nimero 1 n'uwitwa Ronaldo Araujo uno mu defenseur umunya Irigwe, niwe agiye kuba nimero 1 kizigenza nimero 1 nyuma yaho uwitwa Marc-André ter Stegen asohotse yerekeza mu wa Girona nk'intizanyo. Ariko kandi muri transfer y'uwitwa Marc-André ter Stegen imbere yuko ava mu wa FC Barcelone yasavye yuko muri kontra yo kumutiza yuko urukino umugwi wa Girona uzokina n'umugwi wa FC Barcelone uwo mukinyi atazorukina. Rero ivyo bikaba vyaremejwe igihe cyose uno mwaka tugiye kwinjiramo, no izi nkino tugiye kwinjiramo umugwi wa FC Barcelone ni wakina n'umugwi wa Girona, uwitwa Marc-André ter Stegen we ntazoboneka muri izo nkino. Uno musi Barcelone iraza kubifisa urukino, iza kubikina n'umugwi wa Slavia Prague ya cy'isaha 4 z'ijoro, nuko uwitwa rero Lamine Yamal we ataza kuba aboneka muri urwo rukino biturutse ku makarata y'umuhondo abiri yamaze kuba aronka. Iya kabiri akaba yironkeye ku rukino bari ko barakina n'umugwi wa Eintracht Frankfurt. Rero Lamine Yamal no musi ntaza kuba ari kumwe na bagenzi we. Uwitwa Xabi Alonso mu mipango yiwe yarafise imipango yo gufata akaruhuko, ivyo kumenyereza akabara bihagaritse gatonya, ariko nubwo biruko rero umugwi wa Liverpool wo uri kuramwifuza cyane gose, binavuga yuko ashobora kwemera kano kazi ko kumenyereza umugwi wa Liverpool narijya asanzwe akunda uno mugwi, nkuko rero ikinyamakuru Marca kibitangaza.
inkino z'uno munsi zitegekanijwe nuko igihe cy'isaha 1:45 z'ijoro umugwi wa Galatasaray uza kuba utana mu mitwe n'umugwi wa Atletico de Madrid, nayo Karabage icakirana n'umugwi wa Eintracht Frankfurt, Atalanta Bergamo yakire Atletico Club de Bilbao, Bayern Dominique iraza kubikina na Royal Union Saint-Galois kuva mu gihugu ca Belgique, Chelsea de Bruges irakina n'umugwi wa Pafos, Juventus de Turin icakirana n'umugwi wa Benfica do Lisbon, Olympique de Marseille iraza kubikira n'umugwi wa Liverpool, na Newcastle ikine na PSV Eindhoven. Nkuko twebabwiye rero umugwi wa FC Barcelona iraza kuba yakigwa n'umugwi wa Slavia Prague hariya mu gihugu ca Republic Czech. Reka tubashimire rero mwebwe mwese mwafashe hano kanya kanyu kugira ngo mudukurikirane, tunge kandi tunabashimira tunabasaba gukora mu partage commentaire kugira musangiza abandi bino biganiro by'inkino, naho butaha ku munsi weje tugaruka turaba uko inkino zaraye zigenze ndetse no makuru agiye atandukanye zo ariko aravugana cyane. Muratse ko turi no mu isoko ry'igura n'igurisha yo muri kuno kwezi kwa mbere.